Ai ndenganye gutya mbangiye muri Kongo. Aha ni kuri hose ni mu Cibitoki, intara ya Cibitoki hano ubibe na Kongo hamwe n'u Rwanda. Aha nambutse ngaho nserukira hano bita Ikamanyora. Kwa gatatu no kwa Mungu niyo mpamvu ubona ibibanza byinshi biba byugaye. Hajya ni mu Rwanda. Ubona hajya aya ni mu Rwanda. Aha naho nk'abandi mu mirima y'abene gihugu baraha. Haba hari amavolka yapfuvye. Ni volka. Mu ncamake bajya batipe hariya unukura abantu. No gucungana kuva cyane ndazo twamido muri kananya turako bashobora kuduga natwe imvara baturaba. Natwe ntwara twicara. Urabona ko iri mu maso yabo n'abari mu maso yacu. Namabwira abantu yuko atamurundi w'umusivira hari. Naho uri mukwe. Rero ndiyumvira ingene umuntu abandi bagira effectif y'abasoda. Twebwe buri murundi wese n'umusirikare. Bivanye na kahise twaciyemo. Nta murundi w'umusivira ari. Uruzi bona ngaha. Niko hano y'u Rwanda n'u Burundi. Aha nyene aho. Aho umva kuri aha nyene aho. Yego. Nditwa kama kashindira antene ngaha. Ariko takicipasa. Safi sana. Ya antene hagira mu Rwanda iki. Ya antene, ya ni kambi. Ni kambi. Inani na polisi babanga. Ahitsa. Izi nzu aha ngaha mu ngarama. Ibiti. Kwibariere. Kwibariere. Ije nawe mupaka wa Kenya. Okay. Anje muri aya Cibitoki. Umugwa mukuru w'intara ya Cibitoki kuri centre. Aho bita ku Ry'umunani. La vie est normale. La vie est normale, très normale, normalisée. Leta mu Cibitoki niho ndi abikubitira gafu. Life goes on. Agani baita Buseko. Ujya motsi mubona haji. Yani Buseko haya. Ariko baragira amasima. Ane ku isoko. Ndamenyesha yuko ahandi ndenganye gutya mbangiye muri Kongo. Aha ni kuri hose ni mu Cibitoki, intara ya Cibitoki hano ubibe na Kongo hamwe n'u Rwanda. Atrikuru bibe muvandimwe ngaha garasya agafu. Byose ni normal. Byose ni normal kabisa. Agira abantu badoza babesha ngurumva aya. Hapa vitu vyote viko bijou. Kuzangu Cibitoki kuri centre. Aha nambutse ngaho nserukira hano bita Ikamanyora.
andi kwibotiki yogura umuti w'amenyo naduze mu Cibitoke ata muti w'amenyo mfise cenza ngaha kwibotike kuwugura. Toko nazindutse très tôt. Ino isoko irema kuwa gatatu, ahantu isoko irema kuwa gatatu. Niyo mpamvu mubona nk'ibibanza byinshi biba byugaye. Aho ujyana sawa? Ino isoko irema kuwa gatatu, kuwa gatatu no kuwa Mungu, niyo mpamvu mubona ibibanza byinshi biba byugaye. Ayaba ari kuwa gatatu ebana imisi yose, mugabo kenshi benshi bazana imizigo myinshi ni kuwa gatatu no kuwa Mungu. Mwana kwa ni normal. Mwana abarakaboga Cibitoke bararya inyama sana. Ni mu isoko. Isoko ya Cibitoke. Zene zo mu Rwanda. Abana b'abanyagihugu baba kuri boda. Ko mubibona hajya aya ni mu Rwanda. Andi ni ku aho bita kuruha hajya mubona ijya antene mubona hajya iri mu gice cy'u Rwanda. Hama ahanje nje kubereka abanyagihugu barangurira imigambi. Kumubona aha ndi mu murima hajya ni mu Rwanda. Ubona hajya ni mu Rwanda. Aha naho nk'abandi mu mirima y'abenegihugu baraha. Aha rero nje ku mashuha. Ayo ni amashuha. Muzehe yega wosha wobabuka kandi arakura imyaka umunani. Ntukoremo cyane mubona aho njyanda kwereka utunashiramo n'intuzi. Aha haba hari amavoruka yapfuvye. Ni voruka. Ni voruka. Nene wibaza rero ngo aroroshe. Antoyo gasamwe yo mu karabira arenze. Ibi rero mu Rwanda biruzuye ni byinshi. Amavoruka. Aba amazi ashushe aho no mu Rwanda ntabwo ari menshi.
Rwanda si menshi oya mvuze ahantu biba biri apana hafi hari ahantu nziyo ibagiye n'ingene bahita ayo bafise ayo bafise ajya mu Rwanda ari haje ariko oya apana hari ngaha hari ande ari kure ibagiye ingene bahitwa kabisa bafise bita ku mashuri bahita ku mashuri Rwanda bahitwa ku mashuri arayo njyana kwereke ndashobora gushira mu rutoki bwa mbere mbonye ibi aya mazi aya baraza kashiramwe amaguru oya ntabaguru ahantu ushobora gushira mu maguru arashobuje gose ahantu ushobora kujamo ubwo nyene urukoba rwa rugiye ngabo nkanshize nko nkirigi basirirasha cyandariki sereye ni inkoko birasha igi ni inkoko bazifurira hari barazi inkoko gatereramo gutya agacha kura kwa none ni fenomene mze baba oya igi ngaho ushize ngo rirasha ni direct nkubu harayo njyana gutware utobuyura nkayo ubona ubutunzi kama ararasha agenda Imana umva aguma abira iyo ni volca mu ncamake bajya batipe hariya ubu kurabana no gucungana kuva cyane ndazo twame byo muri kananye turako batatu bashobora kuduga natwe imvara baturaba natwe ntwara twicara urabona ko turi mu maso yabo nabo bari mu maso yacu rero umutekano ubwoba ntabwo wabo hari abanyagihugu ndibaza bararima gushika aho hose ku ruhwa hararimye aho hose hararima ko hari mirima no kurusizi gushika no kurusizi hose hararimye nta safi sana urazi ibi bihe iyo hari intambara inzu y'umubanyi y'ibiri kirasha hari igihe usanga umwate bantu nagwanje ishobora gushikirwa usanga abantu bamwe batongiye guhungabana mwarabonye nka za 2015 abantu bahunga ibihuha ofete no mutwavuze ati reka tuze kuri tere abantu bibonere ubuzima je navuze ati jewe ndaje unumuvandimwe aguma murika bavyita kumurika je nabwiye namambwira abantu yuko atamurundi umusivira hari naho uri mukwe rero ndiyumvira ingene umuntu abandi bagira effectif y'abasoda twebwe buri murundi wese n'umusirikare buri bivanye na kahise twaciyemo nta murundi umusivira ari nivyo kabisa uko amatugaze byari ako barungitse ngaje gutera grenade kafashwe n'umumotari acaragashika ujya mu motari n'umupolisi ntabonye ko imoto yagapakiye twebwe nta modoka y'igisoda nta modoka yo mwene gihugu zose zicungira umutekano aha rero ngaho n'umuzivire mwaye karamurika cyane uyamurike nanje nkamurika utambana na mukeba nakubitugore kirazira ntabwo babarundi bafise mbe mu Rwanda ni hehe nahanye nabonaho hariho uruzi bitaruha kari ngaha nyene uruzi bona ngaha nuko hano uri Rwanda n'Uburundi ahanye naho umva kuri ahanye naho yego cyo twakama kashindira antene ngaha ariko atakicipasa safi sana ya antene hagira mu Rwanda ya antene ya ni kambi inani na polisi babanga ahitsa izi nzu aha ngaha mu ngaramani kwibariere ije nawe mupaka wa kera bakorera mu ibindi byose ni sawa ndibatse nta kibazo dufitaniye nibashaka ko tubana neza tuzobana neza cyane gose kandi twebwe nta kibazo dufitaniye n'u Rwanda nta kibazo niwe bafitiye ikibazo natwe badutwaye abantu baratubyongeye ngaha bamaze kubyonga 2015 makudeta bategura baratwima urabyumva ntiyebo rero ntihagire umunyarwanda avuga ngo turankana oya ubuyobozi bwabo barabe niyo mpamvu ngaha tuguma turabana ngaha turabana hamwe n'umuvandimwe ngaha mu Rugombo nanje nguma murika twese no kumurika nta gakacira aya ni mu Rwanda andi ni ku aho bita kuruha hajya mubona ijya antene mubona hajya ijya iri mu gice cy'u Rwanda
hama aha nje kubereka abanyagihugu barangurira imigambi. Kome ni sawa. Umutekano ni wose. Nagahengwe gusa. Tukumva ibihanyene turuko ngaha muri Kongo. Muri Kongo? Mugabo aha hose n'amahoro. N'amahoro. Yego. Murarima tuguma turima dutera ibiharage. Yego. Tukabagara n'imyumbati. Mukabagara n'imyumbati. Kandi Kongo si kure? Kongo ni ugaze kuri ya misozi ajya ni muri Kongo. Ujya musozi agire muri Kongo? Rusizi ruri he? Rusizi ruri hepfo. Ahagere mu Rwanda? U Rwanda rwamanuka rukinjira iyo nyembe yose. Mugabo hajya iya antene hajya ni mu Rwanda hajya. Hajya ni kwikambi yo mu Rwanda. Hajya ni kwikambi. Okay. Mugabo ngana umutekano nyene wose. Hano umutekano. Turindiriye ibyo bahandi. Ibyo mugabo ngaha ku butaka bwo ngaha mu Rugombo murarima mukimbura mukaryama mugasinzira tangorane. Yego. Tubandanya ibikorwa biguma bibandanya mwirimira nyene normal. Yego. Umwimbu none wagenze gutuno mwaka. Umwimbu wa zuba ryaraciyemwo gatoya ariko. Yego iraka nk'ukwezi kose ibiharage biri mu rushurwe. Bimwe birapfa. Nanjye birage byarapfuye. Bari bateye isuka ya kare barasoroma. Abanyuma bose barahomba. Okay. Rero iri ni hari muri ko muririmira nyene neza neza. Ko turarandura ibi bintu muzenye ibigori. Aha turi ku mupaka. Hari abantu bashobora kwikika mukiza. Bashobora kwikika mukiza. Mugabo ico nzo cyo gusara congerewe. Naho telefone zozima muturaza basoda ziracakora. Kuko turashoboye kubona umuntu aje bucu mu mazi wikora kuri telefone ukabura amarezo. Ugaca usanga uwo muntu ushobora kuba yose kugirira nabi. Mugabo benshi barabashira ku intoki. Benshi barafatwa. Dupfuma tubajyana tukabahenda ati hariya n'ikibarabara ry'amamoto ugasajyana ku gisirikare. Yagira ngo agomba rero kutubara dukumindura kubasida bagacubaza. Kandi kenshi musanga ari abansi. Yego hari hano babafatanya dukoresha. Aramfata n'udukoresha. Banyarwanda. Uburundi si Kongo. Uburundi si Kongo. Ahana umusirikare wa Kongo nakwira ngo nzoto ezana pièce de rechange te. Umurundi narababwiye yuko abarundi twese turingwanye ndabeshe. Nta murundi umusivira hari. Jewe nta gilet pare-balle nambaye abandi bagiye hariya bagenda bambaye n'amakaske yo gukinga inzasha. Turinga mu murima. Andazi hajya mu Rwanda hajya n'abanyagihugu baza kurima hajya baza babahaye amajiri ko bari mu ntambara. Twe ntarambara nimwe turimwo barazi neza yuko hari umurongo ntarengwa. Bamariza nane ukoko bawakiriza iwabo ukazimira iwabo nyine. Siko nkuru nziza yavutse. Mu rugiwe. Ubu rero biriko biraba au-delà des frontières. Haruguru nuzo rukarisha ruzomumu